Smith ari kumwe n'aba Mokenzi ndetse n'abandi baririmvyi ba Double J n'abandi batandukanye nico gituma bashobora kubanza kuja muri vibe imeze neza cyane. Nje kubwiriza y'amakuru yaranze muri no weekend, ibiteramo byabaye muri weekend. Guys, hari ibiteramo byabaye muri weekend sinshi, harabaye Pamoja Festival, harabaye igiteramo cyabaye kuri Stars, harimo abaririmbyi nka Sabi, harimo abaririmbyi B-Face and the harimo abaririmbyi Mokenzi, harimo umuririmbyi Vishum Kari wa Live East Africa nabo nyene nibo bari bagize ino festival yabere hariya kuri Stade Intwari. Nje kukugezaho ivyabaye muri ino festival. Ino festival habanje kwanza expo yatsangwe ku munsi wa kane, iba no ku munsi wa gatanu, bariko baradandaza ibidandazo bitandukanye, ariko ku munsi wa gatandatu nyezina rero cari giteramo cashowe gwitamwo nabo n'abarinzi batandukanye. Navuzemo Sabi, navuzemo B-Face and the Phone, navuzemo Mokenzi, nashokugamo murimvyi Visual Live mu Kari East Africa, abazi kora byinshi cyane bitandukanye. Kino giteramo nje kukuvugamo parties zigera kuri zibiri canke zitatu gutyo, kubera ko narindi hajya muri kya kibanza n'ingene vyari bimeze n'ingene vyari biteguwe. Nahashise isaha 3:30 z'ijoro nje kuraba performance z'abaririmbyi. Urazi ko shobora kuzanga kugira ngo tubwire detail ivyabanze muri no weekend, ibiteramo vyagenze gute, abaririmbyi bagize performance, nje kugezaho kugira ko turabe ingene dushobora kwiga umuziki wacu, iterambere ry'umuziki wacu riko rigera hehe, umuziki wacu turiko tushikana hehe. Kino giteramo nukuri pe cari giteguwe neza cyane, ugerageje kuraba kote ya stage yari nziza, ugerageje kuraba kote ya sonorisation top, sonorisation yari imeze neza cyane, kuvyerekeye ahantu ha VIP yari VIP imeze neza cyane. Babandi tuvuga mu kibanza gisanzwe, babandi vuga ati mu kibanza gisanzwe nabo nyene yari amafaranga 10,000 bakaba bafise naho bicara. Gerageje no kuraba ibinyobwa nukuri vyari bihari, narabonye bamwe ko baragena publicité, ibinyobwa byabo byari biri hajya, narashawe n'ivyo gufungura byose byari biri hajya. Ariko hari ikintu kimwe kitanegereje na gato muri rujya rubanza rwashe kuba ku munsi wa gatandatu ya kuri Stade Intwari. Can imagine abaririmbyi nka Sabi, umuririmbyi B-Face and the Flow, umuririmbyi Mokenzi, umuririmbyi Vishu. Ndavuga Sabi n'umuririmbyi kwanza afise hit song, afise ama hit song, sivuge kwanza hit song im. Ndavuga B-Face afise ama hit song, afise indirimbo nshasha besha ribazi. Kira muririmbyi wese yarari hajya kuri rya afishe yarafise indirimbo nshasha kandi abarundi bose bazi. Ngaca nangara muri kijya kibanza tukaca twisanga turi abantu bakenya cyane. Ariko ndaza kuvuga igituma je nabonye kijya giteramo kitashwe kuronka abantu benshi. Kubganje naribonye kavuga ati bana media yubahwe kabisa. Irevwe abateguye kijya kibanza, abateguye plutôt kijya giteramo baguma biyumvira ko mengo aba influencer barabishoboye, bashobora kubipartager, bashobora gushaka ku mastati, bashobora kubashaka ku marezo atandukanye. Ariko twibukanye ko ikintu ca mbere shakubende udafise media nibikunda namba. Can imagine office Sabi afise Ropero, indirimbo iri hit song, afise na Tel Aviv, afise n'indirimbo nyinshi zageze zirakunda. Turagiye kuri B-Face arafise indirimbo shasha zageze zirasohoka, tugaca twiyumvira kubera iki kijya giteramo kitigize kironka abantu, kubera iki giteramo kutigeze kibonamo abantu, kubera iki kutabonamo abantu bagera ku basipinimo mu basi turonke basi amafaranga, turonke abantu basi igihumbi kimwe. Byari biteye isoni. Amplisi dufise ibarabara ryiza, dufise ahantu kibanza ciza, déplacement kira muri se shaka kwironka. Bisi gushikanye muri centre ville ngaho urashaka kuduga buke gasho kuri stade. Ngaca niyumvira hari habuziki kugira dushoye kuronka abantu nkabajya. Dufise Sabi, dufise B-Face, dufise Vishu, dufise Mokenzi afise indirimbo ariko na Double J, indirimbo yise Ikirori bashoye gusubiramo, indirimbo ikirakundwa cyane muri kino gihe. Ariko tugaca dusanga muri kajya kuri Stade Intwari nitwisanze n'abantu 200,000 namba nitware bitwiye. Jeki ya kibazo nashoye kutegura haje ikintu nashoye kubona erere bashoye kugira abateguye kiya kibazo cyabateguye kijya kibanza, abateguye icanye kijya giteramo nibigeze biyumvira kwanza media, nibigeze biyumvira ati reka tugire media ishobore kuza gutegura bino bintu, media ishobore gukora bino bintu, ishobore kudufasha natwe tugire dushobore nka public. Birateye isoni kumva ko muririmbyi Sabi ashobora kuririmbira abantu batarenga abantu 100, kwinjira amafaranga 10,000, VIP amafaranga 50,000. Gacha twiyumvira kubera iki Sabi kutaronka abantu, kubera iki B-Face the Flow irevre avuye muri mariage, abantu bari bamukumbuye, B-Face nibika bazaniye, avuye mu busiribateri wasigara
asigara umupapa yubatse ugwiwe ariko adafise abantu bashobora kuza kumushigikira. Narabonye kwanza igiteramo kigitangura umuririmbyi batanga kwanza ko nako umuririmbyi nka Kingorongoro Irevren yari kuri affiche ariko baragerageje kumuha umwanya kugira ashobore kuririmba ariko nashoboye kuronka abantu nivyo nabonye kuvuga mengo abategura ibiteramo baze kumwe kwiyumvira ko mengo media nagaciro imbeha media mengo nagaciro dushobora kwiha turafise aba influencer bashobora gupostinga ibintu byabo namba nivyo nama niyumvira abantu bategura ama evenement ikintu ca mbere muje muri yumvira mushireho kwanza kwiyumvira media irevre urashobora kuha aba influencer none ibintu byabo bizoshika ruguru wa mu influencer wa mu adafise telefone adafise kurondera muri Android ariko ikintu tugiye muri tugatangaza ku radio kiya giteramo cari kuronka abantu benshi cyane kandi kibarayisitse kote zose zari zimeze neza ariko kuvyerekeye publicité kino giteramo abantu benshi cyane bari babizi kirababaje kona ko umuririmbyi nka Sabi umuririmbyi nka Bface umuririmbyi nka Vishu umuririmbyi nka Mokenzi bose bari kuri stage bose bafise ama hit song ariko tugaca tubura n'abantu ibihumbi 3 canke abantu basi minimum dukwize basi 500 personnes bashobora guhagarara imbere. Ndaza kukwereka video ndabasangize gato ari video je nashoboye gufata ndavuga ati ndaza gusangiza abakunda kigano cacu ca explosive kugira dushobore kubaha nituvuge ati uriko urashikuza uriko uratubeshera abaririmbyi bararonse abantu namba no turaza gufata ino video murabe abantu bari bahajya kuri stade intwari ku munsi wa gatandatu amasaha yije sana igiteramo nyezina stage baje gutangura isaha 4 z'ijoro niho abaririmbyi umwe twashoboye kumuririmbyi Kingorongoro yashogira performance ndaza no kubigezaho ndababwira ati performance z'umwe nyene zagenze ndaza kuvuga performance ya Kingorongoro ndaza kugira performance ya Vishu nyene yagenze turaza kugira kandi performance ya Sadbi nyene yagenze ya Bface and the Flow ya Mokenzi nyene vyagenze ariko tugaruke kwanza abateguye kino giteramo nibigeze biyumvira kwanza kwiyumvira kuri media nibigeze bayiha agaciro babonye ko mengo barafise aba influencer barashobora gupostinga ibikorwa byabo barafise abantu bose bashobora gupostinga ibikorwa byabo ariko nibigeze biyumvira ati hamwe tugenda ku ma media tukagira ama media tuwa tukavuga ko dufise ibiteramo ahantu ho bari Sadbi abantu bashaka kubaronka Sadbi n'umuntu afise public Bface and the Flow n'umuntu afise public Vishu n'umuntu afise public none habuze kugira dushoke kuronka abantu basi minimum turonke basi nk'abantu 2000 personnes batamvye birorera Sadbi gushika avuga ati public abantu bose muri hariya ni mugaruke MC yari onganye mu gisagara ca Bujumbura muri mu journaliste onga yarahamagara public kangakuza hamagara public kangakuza ibaze gushika saa 4 z'ijoro public itaraduka kuri stage gushikaho nabonye ko public yatanga kuryoherwa cyane iyo umuririmbyi Kingorongoro aririmbye atamuntu numwe arazi imbere birambabaza nyene Kingorongoro ariko aragira live music Kingorongoro ariko araririmba umuziki mwiza ariko aririmba indirimbo nziza kuririmba live music kandi congratulation kuri Kingorongoro kugira performance nziza cyane ko sinarizi ko Kingorongoro azi live music n'ukuri ariko yaranyemeje ku munsi wa gatatu najya kuri stade intwari muri rya expo yabere hajya ngaca niyumvira abatsigo cyo giteramo nibigeze bayumvira ko boha ama media agaciro ariko bahaye amedia cyane aba influencer kugira bashobore kuronka ariko barabona ko ata media byose nabikunda ata media byose nanakeme gishoboka iyo bazana ama media bakazunguruka aba journaliste aba baririmbyi bakagenda baravuga nyene bategura abantu bakajaho muri muzi bagashobora kuza kandi kwinjira amafaranga make ngaca niyumvira amafaranga 10,000 tudashobora gukwizana abantu 500 personnes bashobora kuza muri evenement hari umuririmbyi nk'abasabi ico kintu cyarambabaje cyane ko abateguye bina bintu ico kintu bazosubira kandi gukora bazoshobore kandi bagikosora bavuga ati hari ahantu twagize rero abateguye kiyagiye evenement yo ku munsi wa gatandatu bashobore kwiyumvira ati twaragize rero kabisa stage nkijya sound nkijya ama ecran nkajya cyane imagine bari bateguye n'ama ecran jia n'umuntu yo bari inyuma wa muntu wari inyuma ashobora kubona Sadbi neza wa muntu ari inyuma ashobora kubona Bface and the Flow Mokenzi Vishu ashobora kumubona neza cyane tugaca twiyumvira kutaronka public nkijya ni erere bashoboye gushiramo kuri kote yiwabo giteramo cyari kizi ku marezo sose hari n'abatari babizi je nashoboye guhura n'umuntu ategura ibiteramo ngaho mu Burundi avuga ati n'ukuri cya giteramo je naje kimenya nciye kuri stade mbona baransubije inyuma
sinari nzi ko ariyo evenement. Can you imagine umuntu ategura ibiteramo akomeye nga mu gihugu cy'u Burundi akavuga ati ino evenement sinari ndayizi. Icyo kintu ifo ko bagikosora baha agaciro, ndibaza ko hari ikintu bakoze cyane babonye kumengo batigeze baha media agaciro. Ndaza gusangiza ino video ya Sadbi muraza kwibona ko ingene yagize performance agusha avuga ati hari ahantu Sadbi yashaka kuvuga ati public ndabasavye muze ngaho imbere ndashaka security iri kirategura iri kiracunga bano bantu ibareke dushe kuririmbana. Irevre turi bakenya ariko turyoherwe n'abantu bakenya bashoboye kuza. Tugende kuri ino video tusagize ariko aradukurikana ku kiganiro cyacu cha Explosive, ndizera ko bashobora performance ya Sadbi ingene yagenze hariya kuri Stade Intwari. Let's go nino video ya Sadbi yasho kuririmba hariya kuri Stade Intwari. Tari bimeze ko kuri stage ingene vyagenze, ariko urabona ko tubana abantu nibashoboye kuryoherwa nako abantu bari bake cyane, stage nyijya, sound nyijya, ama ekran yajya bishobora kuturaba. Ivyo nambira abantu bategura ibiteramo muze muravyumvira cyane ko muze murarekera amamezi cyo ku radio gira ama publicity nimwiyumvire ko aba influencer bacu hari abantu bashikara kuri cyane, hari abantu bakurikirana, hari abantu baba influencer byo tugasanga cyane basanga bakurikirana n'aba diaspora bo hanze. Ariko wa munyagihugu mu Buterere, wa munyagihugu mu Carama, wa munyagihugu mu Buyenzi, wa munyagihugu mu Kinama adafite telefone Android ariko vyumvise ku radio ategereza kuva kwira, ategereza kuvuga ati bya bino vyumvise muri kiganiro cha Explosive, kiganiro nacumvise ku radio kanaka ashoboga ati negereza kuza kura muri rimzi Sadbi, negereza kura muri rimzi Bface. Abaririmbyi zose bari hajya baragize performance nziza. Irevre Bface on the floor yarashe kuririmba ariko ntiyari muri mode zikomeye cyane kujya tubona public ya Bface on the floor abantu bashobora kuryoherwa bakava bajya bavuga ati bana hapa tumetosheka kabisa, hapa tumeenjoy, tumeona show iko fresh sana. Kuri Mokenzi niyo nabonye umengo Kingorongoro we n'abantu bigeze baza imbere bigumiye bicariye nta morale bafise. Kingorongoro gushumengo ariko aririmbana, ariko haje umuririmvyikazi Mokenzi yarashizemo ka vibe. Mokenzi arafise vibe kabisa, yaragerageje kugira bafana n'ukuri mugerageze muzi imbere turyoherwe. Irevre n'abantu twaronse kugira dushobore kuja muri public, dushobore kuja muri mode imeze neza cyane. Nico giteramo navuga ati ino sama cyari giteramo cya kwa Ikirori cyari giteramo kiramo wese ashobora kuvuga ati abarundi baraye baryohewe baririmbiye kuri Stade Intwari. Muririmbyi Sadbi yakoze amateka cyane, yashoboye kuronka abantu benshi, Vishu nuko nyene, Mokenzi uko nyene, ariko ico kintu ifo ko bagikosora. Ndibaza ko bukurikira bazoshobora kosora ko baha agaciro kwanza bameze ko nako gushira saha media na gaciro bigeze bayiha nibigeze bagira ama publicity kugira bashoboye kuronka abantu. Umaze kuronka public nyingi, umaze kuronka autorisation, uronka kubaza stage nyingi, hakaza abategetsi bangana kakujya kugura overture ya expression kuba hajya ku munsi wa kane, hanyuma ku munsi wa gatandatu nituronke na ba bantu bashu. You can imagine abaje muri expo ku munsi wa kane basumije abaje ku munsi wa gatandatu. Umunsi wa overture ku munsi wa kane na overture ku munsi wa gatandatu ya show biratandukanye kabisa. Biratandukanye ubona ko muri expo hari abategetsi batandukanye ya oyo verture, abavuzi b'ingoma, abaririmba gospel bugurura ijya expo ijya evenement ya ku munsi wabaye ku munsi wa kane, ariko gacubona ku munsi wa gatandatu harimo abaririmbyi bakomeye nga mu gice Burundi. Abaratisi bagera kuri 5 bakomeye, tugaca tubura n'abantu amajana 2 bashobora kuza kuri stage, bashobora kuza muri ico giteramo. Je ndibaza ko abateguye kino giteramo ubushize umwaka uza bashobora kubikosora barabe n'abantu bategura ibiteramo ababigenewe. Si kiramuntu wese ashobora gutegura evenement. Hariyo evenement ishobora gusumva ubwenge, hariyo evenement ishobora kuvuga ati ino evenement no kuri randenze reka ndayirekure kanaka ndahiye ubeteguye izina evenement. Nasho gutanga akarorero utegura ibiteramo ngaha yambwiye ati nukuri narayimaramaye kora ko abanyamahanga bariko baradutwenga ubu dufise kuri Stade Intwari rijya barabara ni barabara ryagutse, barabara rigiza gushikaho tubura abantu bagera ku mafaranga abantu 500. 200 personnes. Abantu nyamba bari benshi, abantu baminyuze, ababonye ama video ni barenga abantu 100 bari hajya. Ni barenga abantu 100 kabisa. Ndibaza ko abategura ko igiteramo bazoshobora kugisukosora, bashobora kuraba abantu bashobora guha publicité, bashobora gukora abantu bashobora korana nabo kugira ko ubugaruka bazoshobora kuronka performance nziza cyane. Rero tugaruke kuri performance, narabonye performance ya Bface on the floor yari performance nziza cyane. Mokenzi bana salute sana kora ko umuririmvyikazi yabikoze neza cyane gose gusha muri monzo agamagara public, agamagara abantu bagatamana kuri stage, abana ko yari mode kugira abantu bashobora kuja muri mode, bashobora kuryoherwa, bashobora gukoba basa induru, bashobora guha amashi uno muririmvye ko aririmba. Kuri performance narashoye ko nako abantu bose bari hajya kuri affiche
nasho kuvuga ati umuririmvishu nitugeze tumubona aririmba kuri urya munsi wa gatandatu nitwamenye gituma atageze aririmba ariko twarasho kubona ko umumanager wihe Epifamba yarari hajya kuri Stade Intwari naho atigeze aririmba uno muririmvyi wiwe vishu nitwamenye gituma sinzi ko yabonye ko public itari bwaze niyabonye ko public itari bwashika atari benshi cyane ko twarasho kubona performance y'umuririmvyi umuraperi abikora neza cyane ebana Kingorongoro salute waranyemeje ku munsi wa 6 kuririmba live music yaririmbye indirimbo yarakoranye na Vishu bayikoranye neza cyane yarashe gukora indirimbo Mushomo yarasubiye indirimbo ya Kidumu Kibido ino ndirimbo Mushoma ebana can imagine umuraperi akaririmba R&B narabonye ko bashe kumufasha narabonye Ingo Live Bands naho sindi niba walase barashe kumufasha bamufukira ama baking bashaka kumufasha kuririmba ino ndirimbo Mushoma kandi byagenze neza cyane tumukeze cyane kuri no rapper cyane wacu Kingorongoro yabigenjeje neza cyane ndanje rero ndakubwire tuve kuri no evenement tugaruke ku makuru ariko aravugwa kuno muririmvyi nawe sondi yitwa Diamond Platnumz ku munsi wa gatandatu ayoshowe kwibaruka umwana ari kumwe nanza ari kumwe na Zucu ndaje ndakubwire ingene ivyo ariko byagenze abarinzi bashoboye kumuha ama felicitation abashe kumuha ama gifts abashe kumuha ubushimwe butandukanye twarabonye umukunzi wiwe canke Diamond Platinum ashobora kumuha ibihumbi 30 vy'amadolari $30,000 gifts yo kumugira ati bana ndaguha gifts ariko inyuma y'ivyi ndashobora kuba ndakubwira ko uno muririmvyi Diamond kuva mu gihugu ca Tanzania abaye umuririmvyi novuga ati amaze kuvyara n'abaririmvyi abantu batandukanye bo muri East Africa mu Buganda Tanzania ndabwiye ko bavyaranye na Zari abana bagera kuri 2 unaho bavyaranye na Zucu kuva mu gihugu ca Tanzania yes ndaje ndakuzimane kwanza tuno turirimba mace ndakubwira amakuru ariko aravuga ku muririmvyi Diamond Platinum kuva mu gihugu ca Tanzania aho yashoye kuvyarana no muririmvyi kazi Zucu ariko aravuga cyane ku marezo atandukanye yes batuzimana mace tugaruka mu gano cyacu ca explosive yacu